jewe maza ya kaze muri Sandrine rero no munsi nkuko nsoze bimenyereye amasa cyane kiriyo ceko ratwenga ariko reka ndabikenzi yo ganira kuno munsi ukuntu two kwikinga amatati kwa kundi usanga tuko turashwana nk'ubuje Diane ndamututse par exemple canke Keri namuvuze sinzi nayinjiye muze ugiwe mama nkagenda nkamubeshera iyo conflit ko bigenza gutse no musinzi tugiye kuganira ko hello ladies hello ledana ça va hello ko iremewe n'amategeko iremewe dise iremewe barayemeje vraiment ni ça turashima montre-nous none oya yaragera tu Chinyegechi kubera niko Chinyegechi noki ko je nakira navuze ni montre mano keri bisobanuro byose rero Ibisumuziki. yarakene ko ndamwereka Oya. Namanda babwira jewe. ibyo ntabizi Ibyategekanije kuba bizoba. biraba. Nandi makuru. donc on laisse le stress Ni hewe. Ukagendeye gucumererwa neza. kama ngo ziratontoma n'izi ma iki intare Intare. Zigomba gusibira kuri la pointe. la pointe donc C'est votre mec. yo man okay ok murabaza gushwana n'umuntu gata kushwana je ndibaza asi je sinshwana enfin je me dis que shwana chacun a shwana okay je pense qu'on shwana ne conflita uragute amatati ni kugirana ikibazo n'umuntu kuko je me dis que aho umuntu ari iminsi yose hari ibigenda neza hari ibigenda nabi hari ibigenda uko utavyifuza hanyuma hariho gutahura kudatahura ukuntu ibintu kumwe hanyuma iyo udashoboye rero kubona uko uwundi ariko arabona ibintu cyangwa udashoboye gutahura uko uwundi ariko arabona ibintu niho amatati rero aca vyuka niko ntahura amatati kudatahura ibintu kumwe pa kudatahura ibintu kumwe bevuze kudatahura ibintu kumwe ni nkuko uvuga ati je ndavuga nti rijya bara rirera hama Kera akavuga ko nawe rijya bara ritukura nuvuga ko jewe mugiye ntagiye mu kibanza ciwe ngo ntahura ukungene ariko ariyumvira canke mugiye nawe atagiye mu kibanza canje kugira ngo atahure ukungene je ndiko ndabibona niho kenshi amatata acatangura ko niho haca batangura kwa oya ego bimeze gutya bigenda gutya okay Keri wewe amatati yatangura gute Amatati niho ntumva ko kiva mu jambo gutata. Ni kuvuga kugira kudahuza kukiye. Ikintu cyose mudahurije ko n'umuntu bikavamwo no gushwana. Ko kudahuza ari gihe mudahuza umuntu akavuga ati okay. tu es censé none kuhuza burya Ni twisanse kwa maduhuza. tuzaze kwa ko kino cyose bigira amatati kandi wikubibona ibintu je si kandi bibona nibiki biva kuki kugira ngo amatati abe je sais pas amatata aza kubera iki kandi tutari censé justement gutahura ibintu kumwe Umurundi yari yamaze ngo utagira ubwenge ashima gwiwe. En fait iyo umuntu Keri kama iyo miliyoni turazina ninga uwo mugani wakuye he ni pour dire ngomba ndakubwira ahantu en fait amatati yava. Iyo le problème des gens ibibaza abantu bagira ni kwibaza ngo tu as toujours raison wewe. Urumva niho rero biva iryo jambo mvuze uwo mugani mvuze nti utagira ubwenge ashima gwiwe. Hagiye iyo wewe uri umuntu ari figé bibaza ngo tu es le détenteur de toutes les vérités niko atabwenge bushemeye bufise abantu rero basubwenge amatati ntibenda kuyageramo je nawe tugize des accords c'est ton point de vue j'ai mon point de vue reka tubigarukirizaho ntitwinde gushika mu matati kugira ni en fait c'est ça les causes y'amatati kugira ni dushike ku dégénérer kugira amatati reka tugende bukebuke sinanke totalement idéal nawe nwanke totalement idéal turonke un compromis hama twevite ibibazo makoze y'amakonflit amatata ava kuki kiraje kwivuga ni kuba mutahurije ukuntu kutumvikana niko nuvuga canke nimba byashobora kuva no kwikosa wakoreye umuntu ashobora kunkorera ikosa nagutumye ngo nzanire yewe nango hari nk'ibihumbi 10 nkabwira nti udukoresha 5 nkamunze kunsubiza 5
donc urumva ko wowe ugacukoresha 8 hamwe tuzanira 2 urumva deja habaye ikibazo kuko ntiwakurikije rimwe na rimwe hariha biva kuko utakurikije kuvyo ku masezerano mufitaniye n'uwundi muntu kubiva kutamenya naho nyene bazashaka gushika ko rashaka gukora ikintu ama ntumenye ko ryo bari kosa canke ko ubugiriye ikosa uwundi donc biva ku bintu byinshi no vuga ngo yeah canke ibya bindi ntihari igihe usanga umuntu avuga ati kene n'umugenzi wanje da n'umugenzi wanje hakaba ukakamenyero hari umuntu akora ikosa kuri atari akamenyero ni deja ndio nikosa akamenyero nikosa akamenya niko justement uwo muntu yagumye ari muri mood ya turamenyeranye ndashaka kumukorera kintu wewe apana barashaka gushika Arlene nkugasanga nkungaha muri BNP kugira ngo umuntu agire aduge reka dufate ku bintu byoroshe haza umuntu mushasha bagiye kuri tara hamarazi ko abandi barazi ko bavuye kuri tara nta bategeza kuzana amafacture canke bategeza gusubiza amahera baba basigaje dufashe n'akarorero hama uwundi nabo ko yari mushasha ko ratazi uko bya canke ko ratamenyesheje uko byagenze we ntavyo yazanye umva we yaguye mu ikosa yakreye ingorane ko amatati n'ingorane yakeye ingorane kubera atavyo yarazi kubera kutamenya ivyo bintu waduhaye akarorero ngo umuntu yako EFC wari umuhaye 10,000 je wari umuhaye 10,000 hamukamwe ko nkasha 5,000 ko amanda ugarukanira 5,000 nkacanza nkakoresha 8,000 nkaugarukanira 3 donc nakoze ikosa tuje twinjira mu matati ni yahe ni gute muri ico gihe no kwifata gute wewe wo kwifata gute na jewe no kwifata gute jewe ushire muri wa muntu yamenye no muri wa muntu atamenye iyo attitude yogira ni yahe muri ico gihe haciye havyuka okay bivana n'umuntu bivana na kamere y'umuntu hari abantu novuga ntari abantu b'amahoro avuga ati okay wasubije 2000 naje mugabo akagenda ababaye avuga ati okay ujyanye ndamubonye uko nameze je nawe nituzosubira mugana kubwiye ko wamugiriye ikosa bavyumva hariho nabandi bana ako kantu muca mupambana sawa sawa urumva akakwambika la couleur hariho nabandi bakubwira buhoro kavuga ati burya wewe wabigize gutya nanguke kandi twavuganye ko bigana nawe donc bikaba mu kiyago donc sinavuga ngo no bigira gute kwera bivana n'ukungene n'ukungene meze jewe meze n'ukungene uwundi ameze n'ukungene ufata ingingo iyo ingorane zigushikiye bivana na kamere y'umuntu duha akarorero kuri iyi inyisha duhaye kumwe n'abantu duheyajisa imbere y'amatati justement hariyo abo bita aba peacemaker abantu bakunda amahoro naho mugomba mu entrer en conflit il fuit hari abantu bameze uko n'abandi rero bakonfronta uwo muntu mukagira ikibazo cyane mugabo si tu veux vyiza ibiri beta ni kuregla iyo conflit mukabivuga mukagira confrontation mugatandura ibaye kuko abo bantu bitwa ko aba peacemaker barabika muri bo n'abantu babika bakabika un moment akasha explose which actually ikintu kibi cyane kurusha bajya anye ba explose ngambwa agakonfonda bwa twikokoshije amahera nabi kandi twe twavuganye kunuko rero vyiza je pour moi hari icyo bita résolution pacifique des conflits niki concept kigeze guharagwa cyane bivugwa cyane byavugwa cyane ku matati mu banyepolitiki ko abantu bakwiye kwicarana umuntu umufuye ikintu muricarana mu rufasoni n'indero ni rufasoni gweshi na retenue nyinshi kwamubwira ati ngaho wankoshebeje byavuye kuki ni kweri ki wakoresheje 8,000 francs au lieu de 5,000 francs ega harabayeho na inflation yo gusigura ko ati bugena nasanze bidakunda kubyo twe twabiharuye kujya twe twabitegekanije ntibyari gukunda parce que nasanze ibi nibi atari uko hama nawe gacukubwira ati OK à l'avenir avant de le faire ubanza ku telefone banza subira niyo résolution comme ça ntihabeho rupture Fred ari kintu mwese mukunda guhuriza ko abantu ubunye vu que hariko aravuga ibintu cyane bya depression duhuriza ku kintu ngo kirazira kwigumizamo ibintu ifo kuzura bwira ibintu bikobaje abagenzi bawe umuntu ari hafi yawe ntibaza burya twese dufite ukungene tuteye tumeze Imana yaturemye nkiyumvira uyu muntu nyene habaye
uramenyereye ko wamuhaye amahera cyangwa ubyandi umenyera ati uyu muntu uramugurana amahera mbwa ntayagusubiza nta munsi urimo gusubiza babimenya abantu basubiza amafaranga ko tuyakeneye ntibigera bagusubiza ukibaza none uyu muntu wo mwicarika ukamusigurira canke urabirengera ko ukabiheba ufite ukabandanya ubuzima nta mpamvu yari kumija kubera ko urabizi niko ameze hama kugira ngo ntiwinjire nyine mu matati maremare mu mushwane kubera de toutes les façons tu es frustré je suis désolé none umuntu umaze kumuha 30 000 nanayibuka yuko uramufitiye basa nakubwiye ati jewe ntashobora kuronka mugabo nzoyagwa basi at least muri December nzanda gwa 5 000 uko ndayaronse ufite ndiko ndarabo bantu ba peacemaker ko wavuze ngo baravye imprima muri bice biguma muri bo ni kwateye ni gute yohinduka je sinzi none ndumva ko bikubabaza bibazo none ndumva ko ubabaye urabirengera ofe abantu nk'abo nasanze ntavyo wimvirako savedi nagiranye ikibazo na Keri byaheze narengana ndaca mu marozi nkuko ariho nabo abantu bandi baza gacaza kabikubwira ati burya buwa nkore ikosa yagenze gutya na gutya na gutya mugabo nkore ikosa umenye kwa nkore ikosa kandi ubonye bica bihera mugabo ubonye arabiyika ivyo rero c'est pas no ngumva ngo bugira gute ngo bugira none bahindure kamere yabo bahindure uko ngene bameze Ega kamera irahinduka. Ewe kamera irahinduka mugabo uwo muntu aza arabika amagasura akabika kugira uzomuhindure abe uwundi muntu avuga ati ashobora ko experimenteja facilement sinzi. Ubaza mugabo bivana n'amatati niko twabwiye tuvuga mu matati y'amafaranga. Ego se amatati y'amafaranga gusa n'amatati y'ibintu bijanye n'ubuzima en général. Twawe dushimikira cyane ku matati y'amafaranga ariko n'amatati mu buryo butandukanye mu bintu byinshi hagati y'umugabo n'umugore gakere bibaza ko yenda kunda amatati cyane nta muntu ni wende bakunda gukreya amatati genre bo sinzi ko nubwo kubaza gukreya hano bakunda ibintu atumoma mu muhaya ku bintu mu madezako sikubikunda sikubikunda abyisangamo bon uvuze ngo hagati y'umugabo n'umugore non, hagati ni le genre, c'est ni comme le genre, ni le genre masculin, le genre masculin, le genre. Abagabo sinzi ko muri ayo, les hommes sont des gens bari ntibaganzwa n'ama émotions. Ce sont des gens très pragmatiques, très réfléchis. Nous kuri vraiment tu reconnaissant quand tu es féministe. Ubuye n'umugabo aganzwa n'ama émotions n'ibibazo. Muga les femmes nabo turaganzwa n'ama émotions cyane. Niko turemwe ariko uko twaremwe natwe turafise la possibilité de changer. Ikintu kintu nama sayimana là où je peux corriger fasha ndabikosora nyigisha no bikosora. Les femmes rero n'abantu buzuye ama émotion coup d'émotion vraiment turuzuye ama émotion umuntu arakuraba nabi bon hengi ataweka kuraba nabi dufise ingorane nyinshi kuri rero kuburyo usanga n'umuntu ukuramura utakuramura blague ugasanga ndikunda kuraba wewe wibaza ngo ndakuraba nande si hondi je suis en train de réfléchir yo mbega mana yanje yo mbega ibinda bikora gute mbega bigenda gute ukibaza ngo gacohera radio Kilianda byikahewe nabi ngo juza kubwira Diane Kilianda ve nabi urambonera ugatusanga kandi ujye ni kwamera ugatusanga ura développer une théorie autour de ça. N'abadamu rero turafise akantu ko créer amatati kenshi kandi atacafatiye ko s'il vous plaît wo tumugira amatati y'amafaranga amatati y'amaide je ne sais pas ngo tubigire utuntu tudafasha kandi birababaje vraiment wahala dana urabishikiye ko oui malheureusement umugani wa nkuko Kere bivuze twe turafise sindi ngo mbe nibigumbagumba turafise ibishobisho byinshi cyane gose ku kantu gatonya kari ngaka kataboneka turashaka kugira kanu kanininya kuzuye iyi nuzenya yose hamuga tuduga ni nkuko rero tuduga hejuru niko bimeze niko twarenze tuduga hejuru hegere ushaka kure tuvuri no mu makosa bino mu makosa ugasanga washavuriye ikintu kitagira sense mugani kwera kandi ngira abakenyezi cyangwa abafasoni dukunda kuba turi abantu bari tuba turi hafi na hafi donc biroroshe yuko dupfa ibintu urumva turi abantu hewe yosha nize agashindi kawe nikeze uraziko nzoka nizejo urabibona
urakamuhaye ejo aragatwaye hirya y'ejo agatwaye indi umva nawe rero uca usara aragataye aha agataye urumva aho abapfuye urumva bice bigenda oya mbwa uretse ko barundi niyo gutakarije ikintu cyo kononeka hatakiriha nta n'imbabazi yagusa quand même là ushaka kumwimvita canke iki akayiturira kandi yomba barirasha none finalement ni quand même ni akantu ko gukosora n'ivyo ni ibintu byo gukosora nyene nutwo tuntu nyene twumva umenga hewe ni keri nyene birasanga mbwa keri peut-être que iyo ntuze nyago uwo mwanya yaguhaye canke icyo kintu yaguhaye cari gifise oui, une grande importance, une valeur kuri we sentimentale kitari n'amahera urumva umugabo twiwe tuvumenga eka ntari ico hari ico rero yaratwishe yego ntaco mwezanye yuko le genre féminin yifise gucréer amatati cyane kubera ko kuntu turi trop émotive kandi nitwe dukunda kuvuga urusaku nitwe tuvugana hagati yacu kandi birababaje ko n'abakenyezi bavugana hagati yabo aho kuvugana ibintu bishobora guteza imbere mugabo ugasanga twicaye kuri Arlene n'umunsi urahita hama ugaca wumva ko twakuvuza ugaca ushavura bwa bugenzi twari dufitaniye bugaca butangura guhagarara urumva ni ivyo nyene mugana ho nyene bivana kandi na kamere y'abantu hari uvuga ati wewe waramvuze mgenzi kare yatubwiye ko aza kukubwira directement naramenye ko mpore ega mbwa burya ntibikenewe ega ofet iyo circuit irakenewe apasi yo kwigisha kugira ubwenge burushirije apasi yo gusenga peut-être harakena na seku ya loisir hamwe mugenda mukagosipinga kerisha no munsi gosipinga ni loisir yashaka kuba ari loisir hari abantu bashaka kubigira loisir cyo bakaza bakavuga bo reka tahure gosiperi baba we gutanga gosiperi ni ya entre temps yo Diana namuonye yaje kazi no munsi uzi imodoka yaziriyemo derrière n'a qu'un voilà c'est ça ubuzima bari kumwe reka none derrière twamuvuga genre mutamwe mukamuvuga les intentions n'izihere tutawe kuvuga ko tugiye to develop like hewe yaje muri uyu muduga none yasikase umuduga basha canke yawukuye ariko nicyane mu nyuma ajya mahera ninde yamuhaye tugiye muri vira ukuye hano c'est là où vous en venez même c'est là yumtanga mugiye muri urumva naho nyene naho bica bihera kandi derrière hayo jalousie ne t'en fais pas icyo nico kintu ko je déjà constaté hajye mugiye kuvuga umuntu quelque part abara kantu soit muko muramuvuga ko yagize ibibazo soit muko muramuvuga ko yansije ibintu muteko muraronka akabaga pincement ni gake usanga abantu bari bienveillant ko nje kukubwira ni Diane yaronse imodoka c'est génial tugende kumuféliciter cha tugenda ensemble kumubwira ati Diane hewe akagozi rungunya lungunya mugapana kuja kwicara ngo mbega ngo wajya nyene ke modoka ni gute qui se cache derrière oui c'est quoi les yayiguze qui se cache derrière umuduga amen mwana ndakiri donc hagati y'aba umugore n'umugabo mugabo none hari abagabo nabo nyene burya bari bafise ama emotion yego sinzi ko nuko tutarapima ngo turi kwashikira y'abagore mugana twe ntavyigwa turagira navyiga mugana ivyo tubona mu kibana ibyo navuga ko abagore kamwe turafisana ngo sateye ibishobisho birenze mena umugabo nk'ubunye mwibaza yuko yo bari emotionnel cyane gose iyo bana bakriye amatati ko yiga turabona n'abagabo bari muri gossip je suis désolé hariho bavuga urusaku abasore bavuga urusaku abagabo kandi bavuga urusaku rero ho bari pire abagabo bavuga bote bavuga impuzu nyine baravuga umuntu oya bavuga Jean uyu mudamu uyu mwigeme uyu mugabo baziki abagabo bavuga umuntu yubuye akazi keza umuntu yubuye urabona n'abandi poste mwapana ngo naka ngo wabonye ngo umutwe y'ibashasha ngo umuzu yambaye wetwe nturabona n'abantu bameze gutyo azi ofete kwibara bari wanyu arazi umukobwa haba arazi umuhunga haba arazi umugabo haba arazi umugore haba ujye muduga n'umushasha mbega byagenze gute yamuhaye ryari abagabo non abahungu peut-être mais pas des hommes ndi muri genre masculine pas umugabo ari marié
So vous pensez que none kujera shaka mu detail ukungene twojera aya matati que ça soit ibibazo duhura navyo mu kazi muri famille canke muri amitié haba hariho amadesaccord hariho nk'ibintu muri famille usanga turotanga no twana matati y'amatungo muri famille n'amatati y'amatungo hashaka amatati y'amatungo hashaka ingingo ugira ufate we bakwankiye canke ingingo we wafashe mu muryango hamugasanga hari abandi batayikurikiza mu muryango hari amatati menshi hari amatati hagati y'abavukana hari amatati hagati ni ibintu byinshi cyane gose bishobora kuba mu muryango hagati y'umuvyeyi n'abana ugasanga uko umuvyeyi abona ibintu siko abana babibona ugasanga birabaye intandaro y'ibibazo mu muryango ugasanga kwera byagenze gutya habaye ingorane ntonya n'ibumvikana umuvyeyi ntakivugana n'umwana cyangwa umwana akivugana n'umuvyeyi donc iyo yose ni ibintu bishobora gushika wikoma rero gihe two bikora gutwe bije hagute ni kubije hagute ni ikintu twama tuvuga iminsi yose ni ikiyago nimba umuntu yakoreye amakosa nimba umuntu yakoreye ikosa genda muramubwira uti wowe wankoreye ikosa canke rondera umuhuza mu wundi buturasaba ahubwo intumwa mugabo vraiment biba viance udashobora kuvugana n'uwo muntu ndiko nishira muri kayi umuntu atazi gutangura umuntu amubwira ati burya nakoreye ikosa canke na wankoreye ikosa kandi si misi yose abantu umuntu ubwe ngo deja intambwe ya mbere ni ukwemera ko hari ikosa ryabaye kuko urashobora kubona ko hari ikosa ryabaye jesi mbone ko hari ikosa ryabaye iyo niyo ntambwe ya mbere yo gutahuza umuntu ati burya wewe ujya wankoreye ikosa hana icambere no gutahura ko ikosa ryabaye icakabiri no kwegera umuntu nongereko je cambere nibaza yuko iyo mwagiranye amatati n'umuntu ikintu cambere no kumenya kwikontrola dans la mesure du possible ego nivyo kufuya kuba mu peacemaker umuntu adashika ibibazo ni vyiza ubwo même twasho kugerageza kubitwara bukebuke ikintu cambere kubitwara bukebuke uti est-ce qu'on peut remettre ikintu tumvikanye ko ku wundi munsi turi calme turi régler turi calme kandi si vyiza kwibikamo ibintu vraiment bishoboye ni vyiza gushikira umuntu mukayaga ikiyago qui résolve tous les problèmes ikiyago kandi mgaca abantu bari mature parce que abantu bari baza ngo bashaka kuyaga ugasanga ko atana kibirake muko murayaga n'umuntu numwagiriza uragerageza kumweka aho habereye des accords hari n'abantu effectivement uramubwira ati ngaha wakosheje mengo uramwishe faut apprendre à être sportif faut apprendre à kwemera kwa gucritika ko na muntu numwe ari vraiment ico kintu abantu bakwiye kuciga personne n'est le détenteur de la vérité nta muntu numwe afise ukuri kose nta muntu numwe yera ngo de umuntu wese afise qualité umuntu wese afise défaut kugira rero ufite qualité et défaut niko ushobora kugira ikintu wowe nive nta intention derrière yarimo mbi au départ muka kuri jewe uko nkoze muka kwa ko tudagomba gushikana abantu bari trop susceptible oya susceptibilité nayo ni ngorane quelque part urashaka kuvuga uti jewe buge mes intentions ntiyari kukubabaza nashaka gukora gutya nawe rese ko bivana n'ibikomere ufise n'ingene uri constitué ugasanga wifashe nabi nawe faut accepter que ni wamwe kurababazwa vraiment abantu bamwe bashaka kukubabaza abantu bamwe bashaka kukublessa non faut pas être toujours une victime en fait tu es abantu bakeneye gukira ngo même les conflits d'ihave la victimisation cyangwa kwibaza ko tu es le détenteur de la vérité cyangwa kwibaza ko wowe udakosa uri parfait nul n'est parfait kandi la discussion vraiment ni ikintu ciza wumva ufise ibintu bikubangamiye apprends à discuter apprends à échanger avec les autres apprends à kumenya uti nanje ndashaka kuba mfise une part de responsabilité muri ibi bintu comme ça va éviter les conflits ko abantu bama bigira des victimes ngo yarangiriye ibi nico gituma havuyemo conflit none wewe nta kintu derrière gishobora kuba cyabiteye hamuko bigenda kose je nibanza yuko hagati y'abantu babiri amantu udenye ma responsabilité ya mari ari partage nico gituma kenshi burya byo gufata ngo dafashe ngo ngura gute ndafashe position shigikiye naka ujyanye Israel nukuraba uko kuri kwa bantu babiri nk'ivyo byo gushigikira keko pa hariyo kuba bête gupona parti aveuglement ntaco bimaze
les conflits abantu bazigize zibarekere faut être en dehors no baguhamagaye par exemple baguhamagaye none uza gufata parti baguhamagaye ni kubera bakwizeye bose ari babiri wowe tu es neutre bumviriza non wabumvije bose babiri et puis tu as compris que ikosa ryavuye kuri uyu uhire n'usaba imbabazi nta muntu n'umwe ashobora kuba ariko sa en entier gusa derrière naho hari ibindi bintu hanga ntawe ubimenya mugabo hari igihe kamwe hari umuntu aba afite ikosa ariko rimwumvishe buke sans munga sans prendre parti regarde umuntu iyo umwakuye ahubwo aca yicrampona sur ses positions kuri ibyo bintu mwavuze ariko ndibaza yuko abantu bivictimiza cyangwa umuntu bama babona ko aribo bako baragresa bama misi yose bari sur la défensive buzi ikintu bace bumva ko aribo hari abantu nabo bama bumva turabazi bama bahari bazi yuko ko yakoze iki yarondera jewe birava ku kintu birava ku kintu kahise kawe ukubayeho ingorane wagize ibyo byose je nibaza ko icyo kintu turakunda kugigarukaho kenshi ko iyo bagage yose yawe ufise ukiri umwana mutonya uregumana gushika sauf si tu décides de t'en débarrasser quand tu le peux bien sûr si watahuye deja ku se bagage mbi cyane nziza abantu bose barabyiyumvamo hajye ibyo bikomere byawe urabimenya reka nakubwire ke reka ngire kuri icyo kintu ubundi ibintu byose mu buzima nishwa ni nafashe ingingo yo guhitamo guhinduka kuko natahuye yuko hari igikomere mfise kanaka hariho umuntu babwira ko yama heyajisa gutyo yama afise iyo reaction ya gutyo akamubwira ati uraraba neza ko ibyakubaye ko ukiri muto urayo ko atagikomere ufise mugabo wakumva ati kuyahaje meze neza nuko nyene nteye nuko nyene meze nje ntayemereje ico kintu ngo aratangura ko yakomeretse hari abantu batazi ko bakomeretse mais quand même umuntu amaze kukubwira 1 2 3 fois que tu as quelque chose qui va pas hariho remise en question bon ngene bandi batagira ama introspection no kwisubira rega kwisuzuma kwirimbura burya kuraba mu kiyo kavuga uti jewe burya shanda wese tashe n'unganda wese yindi nahanye ninde bigenda bikuri ko gute biragoye mais quand même c'est très important les conflits hagaziva no muri kamere z'abantu si tu veux hari abantu nyine kuri ivyo bikomere bafise atigera amenya kuvuga neza atigera amenya kuba bienveillant tout ça aho rero ni wowe ukenera kugira introspection pourquoi je suis comme ça quoi qui ntigera mvuga neza quoi kata bienveillance iri muri jewe ni gikino hindura je me dis que ico gukura c'est ça même ni kumenya kwiyumvira par toi même no kumenya guha umurongo ubuzima bwawe mbo rero tuje nk'ama conflit mu gutahura kwetu uko duteye ibintu birakomeye gatuje muri cya gice cyatinyuka bishobora nko musanze mubizi ni ikibazo kimwe tubaza aho ubundi umuntu atinyuka akishura by'ukuri keri uno munsi twavuze ngo tinyuka ishura bino munsi hari ibintu tugize iminsi biraharawe canke biragize iminsi ubwo turi muri bino bihe murantunga aho turi muri bino bihe by'iterambere ryihuse cyane rwose avec les réseaux sociaux ama plateforme atandukanye Facebook Snapchat nanana usanga ikibi cyose cyabaye kiri kuri internet kubera iki ntegerezwa kuja guregla un problème avec mon ami kuri statut wanje mais c'est statut wawe ni mur de lamentation kubera iki yo niko twabivuga niko bimeze mur de lamentation du temps moderne même nukuri niyo nyene en fait, pourquoi il y a tendance, en fait? Et bien, nous verrons justement avec les réseaux sociaux. Mais c'est incroyable, la façon dont la retenue. Enfin, je sais que tu constitues à Barundi. On a dit que nous courons, je suis un peu kiranich. Hari na bantu barégler ma conflit yabo nyene ku telefone n'abantu bubatse dufate. Bitako bigenda neza dufate nk'abantu biko biranga donc bakadikana bagatextingana apana gutextingana kuri statut le mur de lamentation
statut ubundi bari kupartage ikintu ciza ukuri cyangwa cyangwa kikubabaje mais pas kuza kwandika oui cyangwa ushaka gutanga une leçon nziza cyangwa ijambo ry'Imana je sais pas cyangwa ikindi utweke agafoto kwawe utweke mbwa pana kuza kutubwira ingorane ufitanye n'umuntu iyo ni la charge niko bayita yego kera ama réseaux sociaux ataraza muri ntuzenya sinzi culture neza ye muri Congo canke muri Tanzania canke no hava udukanga ko turiko na ntuzenya nimbari niko na bibi nimbari ntuzenya ameniuzia urabona genre urumva abantu bakenyeye yari message ungitse wambaye non na statut rero canke les réseaux sociaux zisigaye zimeze nka ziya kanga mama wacu bambara agakwembeka kugira yerekane mu quartier ati ndaguhaye message wowe wamvuze ko umugabo wanjye antrompa canke agira iki donc notre mur de lamentation malheureusement asigaye les réseaux sociaux ni ukuvuga ko ico wariye ico wagize nta kibazo à la base ko literally tugeze mugabo ubuzima no munsi bw'abantu burahinduka baravuga nuko akararo ntashobora kugatangira muri kino kiganiro malheureusement mugabo hari ibintu tubanze imisi twumva imiryango isubiranamwo abavyeyi bagasubiranamwo ugasanga ugiye gusubira inyuma ukiyumvira neza wumvise ivyo bariko baravuga kavuga uti none nk'umwana ariko arumviriza abavyeyi biwe amerewe gute hamanene baje ikibazo none mbe bazikura he barahakinga bigenda gute oui wowe zahaye umugenzi wawe hama umugenzi wawe gaca kwandagaza cyangwa umugenzi wawe gaca wundi mugenzi wawe gaca wundi mugenzi wiwe wijambo burya abarundi nibo bayamaze neza ijambo rigukunze kuguma mu nzu kero no musuri très nini na bisanzwe yarase igizwe soba igitabo cy'ikirundi igizwe amayago madame birakomeye nukuri ubishoboye niko tudase culture yo kumenya c'est que une parole bugize umuntu ngo ndakwinginze ikintu uzokivuge arakurahira kisiba akisiba ndabivuga ati aruvuga ati ngo none gashanda kubaza ikibazo we cakuraniye kugumiza muri wewe uje kukimbwira abo waheje kuyimubwira umuntu akubwiye gutyo nta nijoro ndakumubwira cumva ko atabana kandi nibaze ko tugaruke kuri nuko dukunda ngo turakunda kugaruka kuri bijo umurundi munge ibanga yareze ibanga icarico yaraze ati nimba yanyagiye ikiri ku mutima nandi ndakigumiza uzira abantu bakera canke uzurabe sinze abavyeyi bacu bakuze gatonya kugira ngo nzo kugira ikintu abavukana n'abavukana abandi bumvikana nibo bavugana nibibaho abavyeyi bacu ivyo ntibibaho kugenda kumva ibintu umuntu yakuyagiye ku mwibarabara ukavyumva mwibarabara vyacitse l'histoire de la semaine l'histoire de l'année tuvuge yuko ubu rero hariko aratakaza ico bitibanga na dignité dignité yoyo ngira twarazinze c'est très dommage musique bihari ko régler ibibazo mwibarabara où est passée la dignité agateka hama erega agatelefone dufise karica kandi karakiza nuvuga ko ijya geste wo ukora no kwiyumvira uti ngire sainte nuzenya gutya bi sainte est-ce que ngize lui sainte kere ngwiza kugira ingaruka iyi est-ce que ico kibazo turacibaza ndiko ndashaka kumenya ico kintu kidutuma ikintu kiko kidutuma uno musi atabanga rihari nako gaciri nuko kugumana iyo dignité yawe ko urazi ko kera twakoze nyine bavuga bati oya ntihagire mu gucisha mwijisho mwana mu buzima bwawe ntihagire mwana numwe zo gucisha mwijisho ivyo bintu biriko bivaho kubera iki ofete iterambere enge information iroroshe kandi iroroshe nuko tuyitanga ufite telefone urafotora uri wicaye ahantu ugafotora ati bijya Arlene amufotoye de loin namonye ariko bana naka amucurunga ikiyo foto hamiyo foto hagaca habaho interpretation hamigaciva kwa Diane ikaza Diane ikaja kwa naka gasura kwa naka urumva bisigaye vyoroshe ko l'information circule. Muka harimo kubura n'ubuntu. Harimo ni kibazo nakoze est-ce que turiba daduti? Ariko nitwo turatakaza. Ubu abanyarwanda bavyita ngo ubumuntu, humanité. Se mettre à la avoir de l'empathie. Nk'ubu urabonye umuntu tufate hari abantu bameze nabi. Nk'ubu urabonye umugabo afite umugore uzi ari kumwe n'uwundi mugore.
ugafotora ugacurungikira umugore wiwe je trouve que il n'y a aucune humanité muri ivyo bintu vraiment kuko tu es en train de détruire kandi ntunamuzi uwo bari kumufeta hariho histoire imwe yagenze gutyo yari mu kindi gihugu bicaye ahantu muri coffee bar babona coffee hama aca arafotora aramwereka umugore acaza yiruka yasaza ati umugabo wanje jare erega ashitse asanga ari umuniyese wiwe atarazi purura donc en fait imbere nk'umugabo wawe byabishobisha by'abagore n'ibyo mugabo n'uwo muntu yimurungikiye urumva ko nawe afite problème y'ibishobisho bikomeye ntituzi impamvu Kelly sanze yicaye na ntuze yiregano non mais où est passée la dignité de yo question ndashaka ko igaruka vraiment les gens ont perdu la dignité birababaje cyane et pourtant abarundi c'était un peuple dû et dignité umenya ko ikibazo cawe ikibazo no kwibaza none ni gute twofatanya iterambere niyo mico ya nayo nizo valeur tukako dufise nico kibazo en fait gihari ko urumva ko bigenda kose tutegeza kwija muri no terambere yego tuza kwija kandi ubunyerega biroroshe n'ubuzima bwacu bwose busanga kuri no pas seulement kuri statut Snapchat TikTok je ne sais où mais bashobora hariho byiza gusa oui alors peut vendre une belle image niko hariho bibi bishaba kuba bibi rero nivyo bitubabaza kubona bisigaye bijako bisambura autant ivyo byiza bijako autant ivyo bibi bijako umva niyo nubwo korosha bisanzwe vraiment ko niko ndajya un bon plat de je ne sais quoi ko ndayifotora ni ibintu menga bisigaye biri normal. Oui, bon, kuri ico jono sinagitema ko cyane ko hari umuntu nigeze ukibaza acavuga we yanisiga ati je gituma ndabikora shaka kwerekana igihugu canje turafise je sais pas par exemple umukeke mwiza turafise ahantu mushobora gututegura agasalade keza umukate mwiza wewe niko bikonserva hama nk'uwumva uramureka yatawe impamvu ashira ko statut ibyo kurya mais bon hariho twese nyine dusukumene twakira ibintu mais bon aho quand tuzokabaza mu psychologue peut-être iyo dignité sinze ya mavaleur kumwene tuzoya garukana dukwiye kuyabamwa avec justement none ko kuri statut bishize ko ugomba en fait ku détruire l'image de l'autre parce que ni aho nyine iyo dignité yatakari j'ai quand j'ai envie de te détruire n'abandi bantu bose bayibone chaque kintu nyine qui concerne que toi fouille ça c'est un problème quand même mugabo aussi hari gihe woshekeyeho par plaisir par exemple nko kuvuga nkandika nk'ikintu ncanandika uraba wumva birengwe niba bariko je suis en train de m'adresser à toi n'ababizi abari briefé barazi ko muvye cyane pourquoi mettre ça sur le statut why bon ça quand même ngo niwe birengwe ngo uraba wumva birengwe niba barigwa ça c'est un message codé abari brief c'est ndakubwira hari abantu rero babigira twizeye ko Imana idufasha twese turahinduka n'ibyo genda gute umwe ahindutse ara influence wundi tukanakomya kiri imbere generation ngani terambere ko atamwana tugifise twese sanga tuyegera kuri status ngo ako rero sasa ako avuze mutashi nibazo tugaga ko mu kiganiro gitama meeting ukayishura derabwiye abantu tuzosabugana kuri WhatsApp video bo mwakoze cyane mwakoze Helen amatati tugiye kwirinda amatati niko yaje kutubwira ukumenya ko tukwiye kuvuga bo sawa mwakoze namwe ko mwadukurikira twizere ko mwaryohewe mwatahuye byinshi twese hamwe tubandanye dufashanya kugira ngo amakamera mwamwe ashobore guhera ndabinginze mwakoze